Intambara ntishobora kugumaho ibihe vyose kandi ntishobora kuzana umuti urama. Turifuza yuko ihagarara. Aya n'amajambo yashikirijwe na Cyril Ramaphosa, perezida wa Afrika y'Epfo, akaba yavugiye i Saint Petersburg inyuma y'ibiganiro we n'urwego nyafrika bagize hagati ya perezida Vladimir Putin. Inyuma kandi ibiganiro yari yaragize no kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023 na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, aho we n'urwego nyafrika bashize hamwe kugira ngo berekane uruhara rwa Afrika mu kurondera amahoro hagati ya bino bihugu bibiri. Ikaze rero turabire hamwe ivyidelegation, turabe ubutumwa bagiye batwaye nuko bwagiye bwakirwa ku mpande zose. Ingingo 10 nizo abaperezida ba Afrika, harimo perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, wa Senegal Macky Sall, uwa Zambia Hakainde Hichilema, uwa Komoro asanzwe narongoye Afrika yunze ubumwe Azali Assoumani, n'abahagarariye abaperezida ba Congo, Egypt na Uganda bari batwaye i Kiev ni Saint Petersburg ngo barabe yuko iyi ntambara yohagarara. Bahagurutse kuri wa kane igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023 babanza kuja muri Pologne, aho bashitse nyuma rero yo kuva aha i Pologne batwawe n'indege bakaba baciye bafata train yabashikanye i Kiev ku igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023. I Kiev naho bakigwa n'umukuru w'igihugu, nawe abanza kubatembereza neza na neza i Bucha ahasanzwe harahagaraye ibitero vy'Uburusiya nyuma yuko vyari vyatewe ku igenekerezo ya 24 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2022, akaba ariho vyashoboye guhagararira. Inyuma rero ya Bucha bano bategetsi ba Afrika bo ku rwego rwa Afrika bakaba baciye baja kugiranira ibiganiro na perezida Volodymyr Zelensky, nawe atigeze yishimira namba ino delegation nyuma yuko ayagiriza yuko ari uruhendo rwateguwe na Moscow, ndetse n'ivyifuzo vyabo bikaba vyafashwe mu minenegwe n'ubutegetsi bwa Kiev. Mu gihe aba bategetsi ba Afrika bobo bashira imbere ingingo 10 ngo intambara ihagarare, hakaba harimwo ivyo guhagarika intambara, kubahiriza imbibe z'ibihugu vyompi nkuko vyemezwa na charte ya ONU, hakaba harimo kandi hiyongera ko kongera kubaho amahoro n'umutekano mu bihugu, guhanahana ifungwa hamwe no guhanahana abana batwawe bunyago, akiyongeraho kandi ukureka ibidandazwa na cyane cyane ibinyantete ko vyongera gutembera hagati mu nyanja yirabura canke beshiro kunze kwita Black Sea, harimo kandi nuko hashigwa imbere ibiganiro. Volodymyr Zelensky bisa nkaho bino biganiro atacu avyiteze ko, mu gihe kuva ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023 hatanguye ibitero simusiga vyo kwisubiza ibice Uburusiya bwafashe mu buseruko bwa Ukraine, ndetse Ukraine yoyo ikaba yemeza yuko kuri ubu ibigwati 12 vyose vyo mu buseruko bwa Ukraine na cyane cyane mu ntara ya Zaporizhia bimaze kuba bifatwa bikagenzurwa n'igihugu ca Ukraine, ndetse Zelensky akemeza yuko bino bitero vyanka vyakunda bitegerezwa gushika ku ntego, ndetse ibice vyose igihugu c'Uburusiya cigaruriye yuko bitegerezwa kongera gusubira mu minwe ya Ukraine. Biba bivuze yuko rero ibiganiro vyose ngo bishoboka mu gihe igisirikare c'Uburusiya coba gifise abasirikare ku butaka bwa Ukraine na cyane cyane mu ntara zishika 4 Uburusiya bwigaruriye yuko bidashoboka. Kuri uyu wa 18 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2023 delegation nyafrika yageze i Konstantinovski ku kirimba kwa perezida
Putin i St Petersburg, aho banabonanye imbonankubone na Perezida Vladimir Putin, nabo bagiranira ibiganiro inyuma y'uko bari bagiraniye ibiganiro na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mu kiganiro yagiranye na Perezida Vladimir Putin hamwe na delegation nyafrika, naho nyene batwaye zino ngingo 10 zifuzwa yuko ino ntambara ihagarara. Ni ibiganiro rero byamaze amasaha 3, harimo kandi bino biganiro n'umushikiranganje w'imigenderanire wa Uburusiya n'amakungu Sergei Lavrov hamwe n'abandi bategetsi batandukanye bo ku rwego rw'igihugu cy'Uburusiya. Ni ibiganiro rero nabyo nyene byari biyobowe na delegation nyafrika igizwe n'abakuru b'ibihugu 4, akayongeraho kandi n'abahagarariye abakuru b'ibihugu 3, ni ukuvuga wa Egypt Mustafa Marbury, wa Congo Florence Iba, n'uwa Uganda Ruhakana Rugunda. Putin rero akaba yarashimiye cyane ino delegation nyafrika, ariko nawe nyine akaba atizeye namba zino ngingo 10 zasizwe imbere na Afrika ngo ibiganiro ndetse n'intambara ihanganye hagati y'Uburusiya na Ukraine ibashe guhagarara. Putin akaba yabanje kugira ati Afrika muri inshuti zacu kandi tuzokomeza ubucuti bushingiye mu kubahana ndetse no kutinjirira ibihugu hagati yacu. Byongeye yibukije yuko Uburusiya bwugururiye amarembo buri wese ashaka ibiganiro. Macky Sall wewe inyuma yo gufata ijambo akaba yashimangiye ko Afrika yifuza amahoro hagati y'Uburusiya na Ukraine biciye mu biganiro ndetse no kumvikana. Ramaphosa we yashimangiye ko Afrika yifuza ko intambara hagati y'ibihugu ihagarara, agakurikira ibiganiro, kubahiriza imipaka biciye ndetse n'ivyemejwe na charte za ONU. Hakabaho kandi no kureka ibidandazwa by'ifumbire ndetse n'ibidandazwa by'ibinyantete bica mu nyanja yirabura bikarengana tacamira. Gufasha abantu bagizwe ko n'ingaruka mu intambara, hanyuma kandi no gufasha abantu no kwiyubaka kwa Ukraine. Putin ku ngingo za Afrika kugira ngo amahoro agaruke yagize ico azivuga ko, aho yagize ati yemeje yuko ino ntambara ubwayo yatangujwe na Ukraine mu mwaka wa 2014. Aho yagize ati Kiev niyo yatanguje iyi ntambara mu 2014, twe twaje gukinga no gukingira abanyagihugu ba Donbass kuko ingingo ya 51 ya charte za ONU ibivuga yuko iyo abanyagihugu babangamiwe abantu bashobora kubakingira. Yongeye ko Uburusiya butigeze namba bwanka ibiganiro na Ukraine, ati ni Zelensky atigeze yifuza namba ibiganiro. Mu kwezi kwa 3 2022 twasinye amasezerano Istanbul ni muri Turkiya, ariko Ukraine yaje kuyarenga ko hakaba harimwo ingingo 18 zavuga kubijanye no guhagarika intambara ndetse yuko Ukraine itogira n'uruhande na rumwe ihangamiye ko. Kubijanye no guhanahana imfungwa, Perezida Putin yemeje ko biriko bikogwa hifashishijwe n'inshuti z'ibihugu by'Abarabu nka Saudi Arabia hamwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ku kibazo c'abana naho Perezida Putin yemeje yuko gukingira abana ari vyiza, akaba ariyo mpamvu igihugu c'Uburusiya coba gifata abana, umuce umwe w'abana kikabahungisha mu gihugu c'Uburusiya kugira ngo ino ntambara ntibashe kubigorwako. Perezida umushikiranganje w'imigenderanire Sergei Lavrov we yashimangiye ko izi ngingo 10 za Afrika zidakwije ndetse zitikwiye, ndetse zikaba zigenda zerekana yuko bigoye mu gihe kubishyira mu ngiro bishobora kugorana. Yemeje yuko rero Afrika zino ngingo zidakwiye ndetse zidakwiye no kurabirwa mu mpapuro, ahubwo bakwiye kubanza gusigurira ido n'ido kumvo zino ntambara, aho gushigira imbere gusa zino ngingo 10 ngo zibe izigenderwako.
bivuze rero yuko hagati ya zino mpande zose yaba Moscow na Kiev zino ngingo 10 batigeze bazumvikana ko kugira ngo intambara ishobore guhagarara, ndetse ibitero kuri ubu bikaba byaratanguye bikabandanya bikomeza mu buseruko